Mwaramutse mu gitondo nabonye iyi message ije muri inbox kuri Facebook. Uyu muntu atazi kwandika ikirundi ariko avuga ngo ndumuforena ngo ninsubire mu Burundi ngiye kubundabunda ngo polisi ngo uje gukora ngo mukwabo ngo musako. Icambere nashaka kuvuga please ntuze muri inbox yanje uje gutukana, okay? Ndashobora gutorera umuntu yatukanye kuri public abandi bakamwishura cyangwa nkavyihoza, mugabo je mbonye umuntu yaje muri inbox mfata ko ari ikintu kiri serious, okay? Abantu dufise umwanya dufise ibintu dukora, kirazira kwandikira umuntu muri inbox atakintu mfise umubwira, okay? Haba hari abandi bantu ariko arambaza ikintu gikorwa gute, ibintu bijya bimeze gute, abo nibo bafise umwanya wo kwishura. Umuntu aza gutukana uwo mwanya uri kurawunesha, okay? Ukene gutukana gumya mu comment public no menya naco nkora nimba ndakwishura, nimba ndakwishura, nimba ndeka abandi bakakwishura, mugabo don't come to my inbox gutukana nca ndakubloka straight. Nta question nigo ndanabaza inbox, ni nkuko dongo wonsanga nko mu rugo rw'uwanje ukaza kunukiraho. Ico gihe no tolerance. Nsanze wanditse ibintu kuri public road tujya mugabo niki, okay? Mugabo mu rugo iwanje we fight, okay, we don't fight. Mugabo ntiwandika ibintu vy'uburofa muri inbox, okay? Ico ni kimwe. Icya kabiri, mwambonera kure kubera ko mutazi kwandika ikirundi, washa kwandika ibintu viki blob bidafise sense. Pride yo kuba umuntu smart mwayishize he iya kwandika ikintu canike neza, iryungano uriheze ushire kwa kabungu, akenega kwabo gashireho. Niba utize sura kwishure uraba ahantu wowe uriko atoba hari alphabetisation des adultes, kenda ujya kwandika ikirundi wa muntu we, kirazira kuja guparticipa mu bintu biciye ubwenge atabwenge ufise, cyangwa ugume majya WhatsApp group n'uvuze mbona kure mugume musiribangana, mugabo kirazira kuza ku kintu cy'umu ndiko je nta bintu vy'uburofa nzamvuga, uje no kuza witeguye ko ufise ikintu ukontribua muri discussion, okay? Iruhande kwandika menya ibintu uri kuravuga, wewe na kuri umuntu uri nk'ahantu sepa nk'Ikigoma canke ahantu nk'Icendajuru, uzi ko ibihugu vyose polisi amamu iri kiratera umusako wiki. Igihugu je ndimo nta muntu numwe yinjiramo adafise passport canke adafise urupapuro rw'inzira rumuzana. Entry imwe ihari ni kuri aeroport. Nta polisi jya mu musako, abantu baba mu gihugu babazwi, bari muri database runaka, bari muri system runaka, ibi bizibura umuntu hari located. Nta vy'imisako ikora, ivyo vy'imisako nivyo mwe mu bimenyereye, hoje uziko ibihugu vyose bama mu misako. Iyo ni idiocy, ni ignorance. Iyo utazi ibintu kirazira kuja kuvuga ibintu utazi. Kino gihugu nta musako ubamo. Hanyuma umusako wobayeho bankoze iki? Je ndi umwene gihugu mfise passport ya hano, I'm a citizen. Je ntabwo ndi mu foreigner, bivuga ngo foreigner. Je ntabwo ndi mu foreigner, nta muntu nyuma foreigner. Wowe gusura umuntu wi ignorant, wikijuju, ntuzi ngene ibihugu bindi bikora. Mu bindi bihugu uragenda ugashikaho ukamara igihe ota, bakaguha ubwene gihugu, bakaguha passport, ndatembera ngasohoka nkinjira kuri passport ya hano, mfise uburenganzira burengeye bwawe inshuro 99. Shobora kuja mu gisagara cyose nshatse, shobora kuja mu byose nshatse, haba ku mukuru wa hano haba kuri bato, gusa turubahana tugira turatukana, mugabo mfise uburenganzira 105 burengeye ubwo wowe ufise. Bivuga ngo ndi umuforena, ni uri umuforena kuko nkayi Burundi navuze polisi yakukwirukana bakakwirukako, aha polisi nabwinyirukako. Donc muhagarike kujana ibintu vy'ubujinga, ibintu vya ignorance, mwibaza ngo mu bihugu vyose ngo umuntu ashise ngo aba umuforena, ngo umuntu ashise ngo ariko yirukwa na polisi. Ndiye ntaho ninyeza polisi, nta mukwabikora, nubwo yokora nawe ntibiba bindaba. Jewe mfise passport ya hano, ndi umwene gihugu wa hano, ambone du forme, nubwo ndazi ko igifaransa naco wumva abacumva baragitahura. Jewe ndi umu citizen of this country, okay? Donc ivyo bintu bingahe? Kicambere kirazira kuza muri inbox uje gutukana. I will block you, I don't like that, okay? Inbox n'umuntu afise ikintu abaza, n'umuntu jokinga muri public. Naje nta muntu ngira nandikira ikete cyo kumutuka cyangwa kubura ofa, ndamutse nanditse ni ikintu seriye kuri internet public, it's fine. Nabishyize hanze nemera ko abantu bagira ama comment, mugabo iciza naco ama comment cyane ndayihoza nkaja mu biwanje. Mugabo mbonye inbox ni alert ko hari umuntu akeneye ko hari cyo nomufasha, nico gituma ndashaka uburofa muri inbox, okay? Icya kabiri mbonera kuremwe, genda mwige kwandika. It's not hard. Ikirundi
je maze imyaka 30 mvuye mu Burundi ndacandika n'ubwatuzo mwebwe mwize hehe okay je mbaje ubwatuzo ndabwagira bwose sans faillite sije no kwihera n'akazu na gatoyi nubwo nzanira umuvumbarazi kizina cishaka cyose kinzana ndagushaka kubwatuzo bwose mu Kirundi inyuma y'imyaka 30 wewe unanirwa no kwana ubwatuzo gute uri mu Burundi unabona ko ari Kirundi gisanzwe sentence ukayirangiza ugashira kwa kaburungu aharaga koma ugashira kwa kakwabu bikunana gute wambonera kureba okay icya kabiri ndagisubiramo kandi igengene ibihugu bikorwa niba wabaye muri Tanzania ni muri mu Burundi iga Tanzania meze gute umunase mu Tanzania bigenda gute none abantu bashikaho inzira nyinshi abashika mu Kinywabi hagenda ku passport n'abandi iga uko muri South Africa bihashikwa abantu bashikaho na passport abantu mu Kinywabi iga Saudi Arabia bigenda gute iga muri Canada bigenda gute abantu bashitseyo they are Canadian after a while nabwo police birukako okay abantu muri Australia bagiye muri Australia ubu n'aba Australian nabwo police ibirukako namiko bakora dayere kubera umukwabo for what abantu binjiye bababona okay donc stop ibintu vy'ubujinga ngo cuja muri inbox ukuntu ronka courage yo kuvuga je bari ko vuga ibintu ntazi nta kintu uvuga ko njyana ugasanga abapilote bari kuvuga ibintu vyo kutwaza indege no ceceka kumviriza mugabo warazi kuri ignorant you know nothing mugabo kumva yuko ufise courage kuza kuvuga kunsanga muri inbox dude ico gihe urumva sanze mu rugo turahura voilà ni vile cyaka kubwira imbonera kure no bantu b'Imana twebwe bino bihugu turimwo turi wacu udashatse kuri wabo biramuraba jewe ndi wacu n'ababitwara bajya bazungu bari muri Amerika si wabo naturally Amerika yaho ribama amerendie bagiye bava muri UK bamwe abandi bagiye baza babasangayo bavuye muri za sepa Italy bavuye muri za sepa Irlande nyarigeze kumva majoke menshi ba Irish muri Amerika mu bajuifu benshi harimo abarabu benshi harimo abahindi benshi kiso American by the way abandi ko ndavuga suwa ngo nabarabu abanyamerika they are American n'umukuru wa FBI kwanza Kash Patel murantunga ko murabare mu kizina ibira kwa muhindi ucumukuraho Vance vice VP Vance afite umugore umuhindi kazi umugore ariko yitoza ngo abe president na Trump muramwibuka naho nyina mubona ko ari umuhinda vanze n'undi muntu not Americans Barack Obama Kenyans father ivuga ngo siwanyu idiot man ahaturi wacu okay udashaka kubanyu birakuraba twe twagize wacu umuntu akeneye ugaye kugura inzu nico n'abandi bavuga ngo Burundi ngo wubatse inzu zingahe waguze parcelle zingahe ngo nozi wanyu ngo nosanga bakoze iki iwacu naha ubibene ibipatria idiot je wandi muhira aha niho hiwacu mvuze inzu ndayubaka hano retirement yandi kuyibika hano abana banje ndikubigisha hano everything is here this is home okay uburundi bwo babyiza burimo amahoro umuntu akagira backup base arrière yabimo amahoro mugabo nta yarimwo it's fine I will be fine okay aha turi wacu nta polisi guhiga ntakiguhiga ko ntabwo uri umuforena I'm a citizen nta kintu citoyen d'ailleurs uno munsi nako ndakorana n'ubundi muntu w'impunzi baje vuba bahamaze nka peut-être amezi adashika 2 bababwira ati burya namwe muraba resident nka twebwe mufise amadrona nka dufise nimwitinye go and look for work umva n'impunzi ari impunzi zije uno munsi zishika zifise permanent residence uburenganzira cyo kimwe n'ubwaba n'igihugu granted ntiba bafise ama passport nka dufise mugabo over time barayaronka igihugu kibicawe sero kubishatse utabishatse n'ikibicawe nta muntu akuzibira ngo nuje gukora hazi imyaka uvuga nkene kuja mu gisirikare ukwije ivyangomba uragenda mu gisirikare igipolisi kino kiri multicultural nzu muzambia w'umusirikare w'umumarine hano nzu murundi w'umusirikare kandi muri USA ndamuzi namwigishije umwana dude stop okay muhagarika ivyo vy'ubujinga umuntu arikenejura kumva yuko akandaba mu mazi bangore ku munda mubwire wowe ufise kunyigisha what do you have to tell me je nabaye mu bihugu nka 5 muri Afrika ibihugu 5 outside of Africa Asia nayibayemwo ndasoma as you can see ndumviza amakuru mvise abagenzi baje no hino I know how things work we mugavu icenda juru sinzi ibintu kumbure wumvise ngo habaye musaka igikoma wera ngo hari misako ku isi yose ngo none ngo barakwiruka come on okay
So but basically ntukaze muri inbox uje kuvuga uburofa, ico nico novuga. Ivyo kwandika birakuraba, gomba bikijuje uko ushaka, muga ntuje kujujuta muri inbox yanje. Okay, sawa, tuzosubira. Okay.